GM Films, Kodos Films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Ereka nakamuna jukuri nakamuna ereka nakamuna jukuri nakamuna amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri nakamuna ereka nakamuna by'ukuri nakamuna. Parufe burya hari ico nifuza ko tuvugana kandi ngira ko ndakumenyesha yuko ngomba ngenda aho vyabereye. Aho vyabereye ibiki? Uri ndutamenye vyabereye Yudaya ni Galilaya hose. Ereka nawe tuzava dusanga babaye nka wabundi. Yavuga ati abo ni bande baciye ngaho ngo ni Yesu w'i Nazareti. Wenda kubwire ko ngiye aho vyabereye nawe umbaze ngo ibiki ibirori nani ubu nukuryosha kuko ubuzima ni buto nta myaka 102 jewe rero ngaha mu rugo rwe wawe sindi mbohe sindi mugasho sindi muri gereza nukuri kw'Imana cengiye kuryoherwa n'abajama n'abagenzi twapanze ikirora aho tugiye guhurira muri ville siko. Okay. Mbeho wabonye ko dufise umushitsi wamura mu kije. Ariko mana yanje satani ze nkugirene uzikura umwana mubi bigeze hiyo kuze nukuri jewe ntari bijyanje ndi umwana mwiza nukuri ni hamwe nyene ko ndihuta nkoresha umwanya ubundi hoho. Ni bite mani? Yesu nashimwe cyane gose mukozi w'Imana. Ebe nashimwe nukuri erega yama yashimwe. Ujya mugabo vrema. Yesu. Niyikoraho. Igavuze ririjana sha nukuri nashimwe basi. Izina ryo ararifise yaramamaye ndakubari. Umuntu gashaduha n'amakondisi ati mu bibi no mu byiza mushime kandi niko bigenda nyene nawe wogirana wemera utemere guma wamushime. Nashimwe koko natwebwe turimwo mu bishaka kwashima ikintu randa mukundira sha ujya mu wa Mariya nukuri natangara kaba umuntu gashanga yegerarije abagabo 1000 bingahe akabihera imigati amaburanje yo muri Israeli yose akugara kubera imigati y'ujya mugabo wumva yoroshe utamwemera nashaka avuga ati nashimwe kandi nashimwe ntaco bitwaye. None wabite blo kuminga wasinziriye changamuka twakira bashitsi abonye kuze wawe kungena sigaye afise ikigango kweri hewe
aza kwereka ahantu aterura ivyuma nani. Dekurave ha hanike uri kurambura uruburuta jandi gisoma n'ivyende. Mada, uyu munsi wateye ni daimoni yitwa gute? Wowe nyene uyazi siko ko wumva uyazi n'amazina n'iki ni uyazi none nyene natewe nitwa gute? Okay, mbehoho uja hehe wambaye iyo mpenereza? Urabona ingene uteye isoni? Baro uvuze ngo iki? Uvuze ngo umunsi ngufiye muri korale hose no ijaniye. Aha ahabo reka ngende ndakwigishiriza no ngaho. Reka nambare ngufi kuyiruta yobona ko byose bishoboka. Parfait. Uzi ko maze kumenyera jewe amaguturi yakwishika ryari kirazira reka nshire murabe. Sheri, ni karibu cyane. Nukuri umuhizikazi. Ku mwanya twavuganye kuza gushikira ko kugira tubandanye tuvugana iby'integuro y'urubanza. Ndabonye nta muntu atakuyeko, nta n'unyongereyeko. Urazi gukoresha umwanya. Ako ndavivuye nukuri. Hama izo. Reka ngire ko ndagupresenta. Ndabizi umwanya wawe ni muto kandi cyane ko ariko urabimbwira. Ni surprise ariko reka ngireko uyu niwe karakomara yanje, niwe kagufa ko magufa yanje, niwe Imana yampezagije kugira mbane nawe ubuzima bwanje bwose nsigaje mu isi. Wa wundi nasengera nkafunga imikanda nkisonzesha nkaduga imisozi ngo uyu Yesu yaramuzanye kandi yanzaniye igicapo c'ivyifuzo byari bitekeye umutima wanje. Nukuri Imana ihabwa icubahiro. Hamasheri uyu nawe yitwa Izo. Rero birahuriranye ko shitsa atari bwagende nukuri ni mumenyane. Byiza cyane. Parfait. Cyambere nambere kambanze shimira Imana kuba yarumvise amasengesho yawe ikaguhanagura amarira. Buriya guhura n'akagufa kawe kanyako si igikorwa gikorwa n'abantu, ni igikorwa gikorwa n'Imana. Ivyo nivyo bibazo dukunda guhura navyo twega abajene ikitwa turahitamo, kuko benshi bahitana ubugufa atari ubwabo babushikana mu nzo ukabacumita. Ubwo rero kuba huye n'akagufa kawe nukuri kadushimira Imana. Ego ehama nukuri ndishimye kwamenya cyane gose nkuko yavuze ko ari umukozi wanje nawe ivumubera umugore urumvuze cyo umukuzine wanje. Ego aba Parfait naje ntabarambiye nanakubwiye ko sanzwe ndiko ndirukanga ndabona umwanya ukurandega reka nkubite mbangura ngende hama ndabaye nakanya mubandanye muganira ndabona mufise byinshi byo kuvuga. Ego Njiza cyane reka ndakugeze ku irembo. Sheri unyihanganire gato ndaje sindagutahe. Sawa sawa. sawa rero. Sawa. Parfait. Kuvyukuri ndahimbawe cyane. Byibuze ku iherezo wahuye n'amahitamo mu mutima wawe. Reka ndakubwira ikimpimbaye kurusha. Ntiwifuza umukobwa azi gufunga ibitambara. Ntiwifuza wambara impuzu kugira kumano. Ntiwifuza umukobwa azi gukikira neza Bibiliya. Yitandukanye n'imigenzo yo kwisiga. Umvuza rero ngo yo haza wamuronga. Ikiryoshe kurusha nuko atazohimbara umutima wawe gusa, azohimbara n'umutima wa mama wawe. Tureke nivyo baba Kristo bose wifuza gushimisha imitima yabo bose bazonyogwa. Imana yakwishuye Parfait. Reka tubanze twekane n'inkuru zawe mbanze mvuga ibindaho sivyo.
buriya mariage yanje ntabwo iri kure cyane. Jewe na Light ibintu ko tubitambukanamo neza cyane, vuba cyane rwose. Ndagutamwo invitation ya mariage. Izo sagaseseshwa rumuri. Umusheri wanje uko mubonye ni nkinza haba Imana yamanukanye ivana mu ijuru akanzanira. Ndakubwije ukuri nta gasembwa na kamwe ndamubonako, nta nikosa na rimwe ndamutorako. Ikirenze ivyo byose muri uno mwanya no kare wahagije umutima wanje. Kuze urabona ko ndamusize wenyene kandi nawe uri kurihuta. Reka ndakore kugende, urabizi ko ndakwishimira. Hama ikindi naco, bonne chance mu nteguro z'urubanza rwawe. Mukamara kumenya amatariki muzoce mumenyesha. Ibihe byiza rero. Ego sasa nakamuna byukuri nakamuna ereka nakamuna byukuri nakamuna amacakubiri afatiye ku manini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku manini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri nakamuna. Parfait. Nukuri ni wihangane. Icyo mbonye ndakibona. Ndabonye gukomerewe. Niwasanga aragiye nukuri wihangane. Ariko reka turondere umwanya mwiza tuzokwicare tuganira. Meme, uyo muntu ubona ngaho niwe yamaye amahera nabaha. Ndibaza yuko uri umuntu akuze, urazi icyo uje gukora ngaha. Twaravuganye byinshi, narababwiye kondisiyo ya mbere y'ahantu ni hora ibyo ubonye. Urabitahura? Boss, mushobora kuturangira ahantu twoshobora kuyihagarika tugakora ivyoroshe? Yes, iyo oriente muri uriya muryango uco habona. Hey!
Okay, calm down. Egera ngana kibazo. Ingo hangora. Okay. Humura nta kibazo. Yuda. Warukoze iki? Sinakubuje gukora ikintu cari cyo cyose ngaho tambajije. Okay. Dusipoze ko atakintu cabaye muri iyi nzu. Ko ndiseyo ngaha. Kizira kuvuga ikintu waboneye ngaha. Wihenduka kivuga. Kizokumena umutwe. Okay? Niko murantegera? Wewe reka ndakuzana amahera yawe. Boss yagumye turaza kuvuga n'ahandi cya kibazo maduhuriramo. Ijambo ryose we uvuga ndagegereza umutima kuko ari wowe irumuri mu mwijima kugukunda bindimo sindabironderera kure insiguro y'urukundo bwuzuye uri isi y'amahoro yanje dushima Imana koje nawe turahuza ibibera mu zindi ngo byo nakamuna turahuza harabandara kamuna dushima Imana koje nawe turahuza ibibera mu zindi ngo byo nakamuna turahuza harabandara kamuna ubaboshwe na kameremere imwe mu mbizi bahora imbere ngira niyamivumo y'abasogokuru tuta kumbe bazikoze ivyombo. Come on. Sheri, reka ndakwibariza akantu. Burya wowe Yesu atarakunzanira wibaza ninde yanyogereza ivyombo? Mwebwe badamu hari akantu mwirengagiza cyangwa nyene ugasanga mwebwe nta makuru mufise reka jenda yaguha. Hari ikintu mwebwe badamu mukunda kwirengagiza. Urabona buriya buzi bwose mukora muri abakenyezi twebwe abagabo tuba tubushoboye ahubwo turavyirengagiza. Ubuzima bwo tuvyirengagiza ni ukubera Imana yaramaze kutudodesha yaraduhaye abafasha. Jewe rero nk'umugabo nitahoye kandi nkaba ndagukunda kwa rukundo rumwe utagereranya. Ni ngombwa ko ndagufasha kuko kugufasha biri mu nshingano zanje. Thank you so much. Merci beaucoup. Ariko ndatangaye nyene kubera kuva tubana sinari bwigere bikora. Ino munsi niro home niro mu rugo. Okay. Ni ngombwa ko ndagufasha. Amakonje guire. Kugira ngo no gutega zo turafashanya. Urakoze cyane. You're welcome. Okay. Hamasheri. Hari akabazo nanifuza kubaza. Urambabarira uranivye agakiza sinabimaze mu gihe kinini kugira ntahure byinshi. Ariko ikibazo canje cyari iki? Bigenda gute umuntu akabingyajya yerekana ko akijijwe akiyambika urushato rw'intama kandi ari ibingira inkazi? Ivyo bigenda gute? Mutware wanje ubajije ikibazo ciza ariko reka ngerageze kukwishura. Ikintu maze kubona abantu bose binjira mu eglise bose sabagera. Ugerageje kubiraba hari imico ibiri y'abantu binjira mu rushengero. Umuco wa mbere n'abantu by'ukuri bafise umutima uciye bugufi bafise inzara n'inyota yo kugororokera Imana. Niyo bishise bakagwa mu caha barihuta cyane guca bugufi imbere y'Imana bagasaba imbabazi. Abo bantu rero biba binakenewe ko tubacira urubanza igihe vyashitse bakagwa mu ntege nk'ibagakora icaha. Kubera ko igihe cyose baba bafise umutima wo kwimatanya n'Imana kandi Imana ikunda imitima imenetse. Umuco gira kabiri rero hari abandi binjira mu mashengero kugira abantu babagirira icizere niyo bishitse bagakora icaha babikora atamuntu abikera. Abo bantu rero baba bameze nk'imva zisharije inyuma ariko indani zuzuye n'amagufa. Ndanyuzwe my pastor. Thank you. Gusa kugira umugore akijijwe
n'umugisha utagabanijwe. amen. ubaboshwe n'akameremere imwe mu mbi zibahora imbere ngira niya mivumo y'abasogokuru tutazi Imana tabara nta rukundo koko isi y'umwiza tuyiha amaboko tutizera Imana tuzovuga ibi nakamuna Allô, Mama King, ça va? Oui, mon fils aîné, ça va? Amahoro, mama. Mahoro. Ça va, mumeze neza? Ego, ni mpore nawe? Ego, tumeze neza, turaho turashima, ahi Bujumbura gute? Twe n'amahoro akavura karagwa, abatera baratera, abavoma bakavoma, bumva n'amahoro. Muri make n'amahoro. Imikeke iraboneka? N'indagara. Ewe, Imana ishimwe ko umukeke n'indagara biboneka. Ariko rero mama, burya hari ikintu nashaka ko tuvuganako. Mbarira. Ndakwibariza. Ego. Mama, iki kibazo ndiko ndumva mu rugo rwa Parfait na Kanyana. Ibi bintu ni mutekane. Nta kibazo kihari. Eka nukuri nta na kimwe gihari. Nta ngorane, nta n'ikibazo na kimwe kigoye, byose n'amahoro nukuri. Kandi bizogenda neza. Hama mu rugo nta vyamafitera ngote. Nta zibona zidakubitana amahembe y'umwana. Byose bizogenda neza. Emwe, reka tubyizere. Ariko abarundi barayamaze ngo ubusha atungahusha umugore. Mama, murano kibazo ntituzosange mwatwawe n'ibishobisho. Mama, burya hari itandukaniro rinini hagati yo kurongorwa na mpwemu yera no gutinya ibyagezwe by'idini. Murabe neza ntituzosange twari kwegeye amakara mu gashambara. Abana bubu ni hatari. Abana bubu ikibagoye nuko mutwarira hejuru ibintu byose mugashuha mukarurumba. Ariko ntiwibagire yuko ingo zose ubona zigirwa no kwihangana. Atakwihangana nushobora kubaka urugo ngo bikunde. Mama, ibyo sindavyanse, ahubwo reka ndeke no kubitebako. Imana ishimwe ni mwaba mufise ivyizigiro ko bizogenda neza. Jewe impungenge mfise ni za Parfait. Nukuri Imana mube hafi kandi mugire neza, ndetse nk'uko uriko urabivuga bishobore kugenda neza. Naye handi bizohava bibamerana. Ariko none jewe burya ntunyemera. Sindi umuvyeyi mwakunze kandi mwagiye murabona nitwara neza. Parfait ari kumwe na mama, nta ngorane yogira ndamubona. Hanyuma rero ugira ibihe vyiza, turagukunda, turagukumbuye. Ego. Sawa? Nanje ndabakunda kandi ndabakumbuye. Imana ikomeze kubanzigamira. Ndabakunda mu vyumve vyimva mutima rero. Yesu antungire. Ego cyane mwananje. Bye. Okay, bye bye. Yesu acunge. Amen. Nakamuna byukuri nakamuna ereka nakamuna byukuri nakamuna. Ngoreka niri ubuzima umwanyahiriyo ntambira ku rukuta mumbega ntuze. Aha nihe? Narita gukumbuye. Nuko kimana nari nkumbuze inkuru zawe. Uranduse kumpeba gukora.
nukuri nakwiteze bimwe bidasanzwe kuko je nari ngukumbuye kandi ikindi duserebre tugubwa neza ukanywe bijya narondeye aka nakagize komande kugira turyoshe zirya nzoga zimenyerewe je wapi kugira no winjira kayibona ubundi mu rugo agafaranga karinjira murazi gaberi ujya muko wanje ndamusavye amahera kantu buca nagize ngo nk'umukate wa rosidawu aya mata abona imbere n'inyuma yicako yisopa amereza yo uranyishe n'ukuri nari nkumbuye inkuru zawe benda kubaze ko turiko turaregeteza tuvuga cyane we nigeze kumbwira ko nyuko aba ngaha nafu tugundura n'imivinyo ngaha hatugundurira iki vuga neza wisanzuye ntavyo kongorera kuko akarafanza araho erega je nagiye kuri farumasi ndamuzanira utunini tumwe dusinziriza burya natumuhaye mu cayi ubu haryamye hari muri rinini nawe ubwiwe ntazi ko ari umutama canke ari umukecuru niyo kwitora reka ntapfa vyutse amasaha aza kuvyukira uza ko wanatashe washitse muhira erega burya bakecuru baba bararushe baba bakeneye no kuruhuka none jewe namuhaye agati ko gusinzira ndi mubi najya amaruhuke biba binakenewe kuko bararushe rero umugabo nawe utaha si ubu vuba yambwiye ko ataza kuza vuba we ntugire ubwoba vuga uko ushaka unwe usubire aha ni mugwi wanje nije mpanga urasara we ariko iyo ndi kumwe nawe mba numva yo ndi muri bya bihe byiza bimwe nahise nivyo vyanje nawe usa neza gute uratesa n'izina ry'Imana kunuberewe rero ndabukugere ndasubiye nkambara akantu ushaka uraberewe vrema bashaka uraberewe ibi ndabikumbura ewe wanyiteguriye vrema kumenya ndofisike umva jamba twiwanje amatwi wanje yumva nkayaka yabo Double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.